Zazindi batuka abanyarwanda Ndumuhepi Fabrice ndi babi kuri flow kuri kepi vuga benda gutera vesi igira be ma frère umvi vesi ndagushire kuri mechi nkora kuri beat buhinga kuri speed abapeti kuri benchi bari ku mubari barabiscondi hero yeah umese ndaponda kuko muri nzoya sinkina nizoya muracera abana batoya kuko kuri jewe ni oya no bacurika muri goya nije murapere mutinya mbatiza amazina gafata bifu yigwaje n'ibicura Fab Love mama we Yes, nkuko vyama misi yose murazi ko tumaze gushika ngaha kuri TV online niyo Cell TV twama tubazaniye bishasha kandi bimeze neza. Haruhande yaho tuba tubafitiye n'aba artiste batandukanye kandi bameze neza. Murabona kano kanya turi kumwe n'umuniga ameze neza berewe abona ko yatanguye umwaka akeye canke yiteguye kugira gute gucana imistare aho gatoreka manze ndamusabe yinjire na cyane kumwe bakumenyereye kwinjira abaganga star canke aba rapper imbere yuko yidondora barafite ukuntu bidondora rutenze kwabwira ati ndikana kandi kanaka let's go. Ndumuhepi Fabrice ndi babi kuri flow kuri kepi vuga benda gutera vesi igira be ma frère umvi vesi ndagushire kuri mechi nkora kuri beat buhinga kuri speed abapeti kuri benchi bari ku mubari barabiscondi hero yeah umese ndaponda kuko muri nzoya sinkina nizoya muracera abana batoya kuko kuri jewe ni oya no bacurika muri goya nije murapere mutinya mbatiza amazina gafata bifu yigwaje n'ibicura Fab Love mama we dutangura umwaka mushasha w'2021 nabishasha kandi bimeze neza mu artiste bacu murazi ko bagomba guhabwa agaciro gakomeye na cyane hano mu gihugu ca bibarutse ni niyo Cell TV kandi imbere ko dutangura tukomeza kubabwira ko mukanda subscribe canke muka likinga muga sharinga haruhande yaho mukongera muga commentinga mukanatubwira aba artiste mwamwifuza ko tubazanira mu ntumbero kugira ngo adukomereze kubahereza vyinshi vyiza. Nyita Edison ndayahoze nkaba ndi kumwe na Arken hariya kuri kamera niwe abariko arabikora neza cyane kugira ngo muronke ama image ameze neza canke bikunde ko mubona umu artiste tuba twabazaniye kano kanya nibaza ko mwamaze kubibona hano kuri kamera ya niyo Cell TV turi kumwe n'umuniga mutipa ameze neza ubona ko akeye haruhande yo kuba akeye mu vyabari mu ntigera tatona yama yemeza abana bari ati jivyo nanditse ndazi ko ari byo canke ivyo ndirimba ndazi ko ari byo ndetse ndanashobora no kuvyemanga hanyuma nkashobora no kubisobanura canke nkabisigura. Narabwiye ko nzobazanira aba rapper ndabazanira aba aragabisha ndetse n'abandi baririmba mu zindi styles zitandukanye. Kano kanya ndi kumwe na Fab Love Kamirigado n'ayandi mazina menshi atandukanye ntangure ndamuramutse n'uganda mwifuriza umwaka mushasha. Na meilleur vœu na ndakuramutse hanyuma nongere ndamutse abakunzi ba Niyo Cell TV. Ndagira ko Fab Love ndabakunda cyane gose. Yeah kandi ni na TV mbona yatanguye gukora ibikorwa neza cyane gose. Urakoze cyane. Fab Love kibazo ca mbere tangura ubwira bariko baratwumviriza umwaka urangije gute 2020. Novuga yuko umwaka wa 2020 naho wari umwaka utoroshe ngana novuga yuko ndi mu ba artiste novuga yuko bagerageje gukora cyane dokorera kino gisata cyacu cha hip hop. Nibazo yuko muri umwaka wa 2020 ntabeshe canke nabako baradukurikirana tutabeshanye. Nibazo yuko mu ndirimbo za hip hop zo zarakartonye nibazo yuko nta ndirimbo yoba yaraje hejuru ya master. Nibazo yuko kuri ico ndakivuze kandi ishigikiye. Nkunda ko iyo uvuze ibintu ucu ndabisobanura dusobanura indirimbo itoba yaraje hejuru ya master uyishira imbere wibagije kuki cyangwa ufatiye kuki bwana Fab Love. Nafatiye icyame na mbere mu mudio wa hip hop. Sinafatiye mu zindi style nyine tuje muri hip hop kuko abarimba hip hop bari benshi. Voilà. Rero twagenda kuraba abantu bo barakoze hip hop muri no mwaka uza gusanga ni nabaki benshi baragiye barakora izindi style mugatari hip hop muga basanzwe baharugwa mu baririmba hip hop. Ego basanzwe baharugwa karaba rapper mugabo bakora izindi style. Hanyuma ikindi kintu naco hariho nizakozwe ariko mugano vuga yuko zitakartonye nka master. Ya master nibaza yuko ngira mwarabonye challenge nabaye
challenge uko yagenze mbaza yuko hambavu yo kuvuga ngo acha yukuba ari indirimbo ikaze cyane ikomeye harabayo na challenge kandi y'abandi ba artiste bagiye kwishura donc ni indirimbo novuga yafashe umwanya munini cyane iri kiravugwa iri kiravugangwa ku bintu bitandukanye nibaza yuko nta yindi ndirimbo novuga ya hip hop yo yaravuganzwe nka master nibaza tutabeshanye vama abariko baratwumviriza nyine bagomba guca urubanza ariko tugarutse kandi hari n'izindi ndirimbo oya nizaba zihari barazandika mu ma commentaire hajya bandika ati yarasumbije master ngerageje kumviriza bisa nkaho umengo master ishobora kuba ari niyo wahaye ikibanza cya mbere mu ndirimbo zose wakoze muri 2020 ego kuko na hariho n'izindi nayo mfise zo gusohora arafendorane muri 2020 ariko shandazihagarika bivanye nuko nashatse guha ikibanza master kugira ngo 2021 twitwanguranye n'ibindi wanashima bisumba na master ariko 2020 kuko master n'indirimbo nanje nkunda ubwanje usivye ko ariko ni indirimbo kandi itakiriwe neza n'abana bariya bamwe mugabo bivanye n'ukuntu wagiye ududurira ko cyangwa udoma ku rutoki kanaka kora ibi kanaka bimeze uko bigasa nkaho umengo abandi bari kuragira ati kabisa je hasi je ndacyari hejuru am master bon usanzwe kwita umumetre mu bandi barapere challenge cyo bita challenge niko vyama bimeze hariho les messages qui sont négatifs akabaho n'izindi message kiziza positive sawa message watanze muri master nayo yari non ndiko ndavuga les commentaires ndiko ndavuga ama commentaires aza uraza gusanga habaho ama commentaire akopoza akaza n'ama commentaire agushigikira niko challenge zimeze niko nuze challenge zimeze so ariko rero master benshi hariho abatatahuye n'ihangiro kandi gushika nuno munota batarahamenya ni baranatahura bamwe barambaza ati none kwiki wafashe ugashiramo amazina y'aba ba artiste icyambere na mbere master yari indirimbo jewe nakoze novuga nakuye ku ndirimbo yitwa Gozira ya Eminem jewe ndayigira challenge kuko nawe nyene ari yatanze challenge abo wadisinze baranabigarutse ko ati beat nazane beat gware buzana beat Eminem kandi naranabipostinze bararaba uremera ko wayitoye ego kuko no muri ntuze caption nanditse ivyo nanditse kuri ntuze kuri YouTube kuri channel ijya ndirimbo ndayipostinze naranditse yuko ari Gozira by Eminem navyanditseyo entre parenthèses abashotse rero bacimanza cyangwa gucira urubanza nibari basomye batigeze baja gusoma donc niba bandi bagira ibintu uko nyene aravore nyene uko nyene so novuga yuko ni indirimbo jewe nakunda kandi ndumva yuko kuyichallenginga atari gikorwa cyoroshe mu gihe abanyafrika novuga yuko ahubwo jewe nico namye mvuga misanzo jewe kuba nabaye umunyafrika wa mbere ashoye kuyigirira challenge umunyafrika wa mbere ashoye kuyigirira challenge nk'igihugu cy'u Burundi benshi bakunda bavuga ko kitazwi cyane gose nibaza yuko bari bakuriye kumpa gashimwe kuko si benshi bashoye kubahuka ukagahabwa nande bwana Fab Love bari kumpa gashimwe aba journaliste akavuga ati Fab Love vraiment yakoze ikintu cyanka aba fans arakwiye trophée ko batabikoze cyo binsiguriye no kandi ubona ko indirimbo ya Merita gashimwe kutabikora ntaco basi mugaba akabiha ikibanza ciza ego jewe nako gashimwe kari ko bari keza so rero tugiye kuraba tukirigaho nyene gato imbere yuko tuduga watubwiye yuko indirimbo yakiriwe neza kandi anayo ndirimbo ishobora kuba yagiye imbere y'izindi ndirimbo zitandukanye ntiwumva ko ikibanza ciza canke kumva canke ukamenya ko indirimbo yafashe ikibanza kimeze neza vyavuye ku barundi nyene agashimwe gasumba ko kubwira ko ikintu cyari kimeze neza ndetse na feedback zikagushikira ati kabisa muti wakoze jewe novuga abarundi n'abantu bagaya bajya abarundi n'abantu bagaya bajya kuko jewe novuga yuko hariho abantu benshi vraiment bayigwanije ijya ndirimbo barayigwanya sérieusement barayigwanya meme no kuma media bari mu muce uyuwe meme no imice yose haba mu baririmbyi abo twari kuba dusangira urugamba mu mudiho wa hip hop hanyuma hakaba mu ba de media sintinya kukivuga aba journaliste uko haro naho batayivugije barayibana bavuga ati mugari yaho yavugijwe
ego hariho naho yavugijwe kandi anabashimira hanyuma harabaho no mu bafanzi. Ubu warabagije impamvu amamedia mwamwe atavugije ukagenda ukavuga ati kubera ko indirimbo nayisohoye mbwa mutayivugije? Novuga yuko ni kubera ko benshi kubera ko bijya wariko rambwira ati naravuzemwe amazina y'abantu naravuzemwe amazina y'abantu ego rero hariho bamwe bababazwa nuko kuntu natushije abantu bamwe bo bakunda ariko jewe sinabikoranye inzigo ariko ntiwari ubaye uwa mbere cyangwa uwa nyuma akoze ivyo sinambaye none zakonzi zose ntizavugije zakonzi ya kikonzi aho nyine niho ncangaruka hari izindi zavugijwe zadomwa ku rutoki nyinshi mugabo iyawe batuka abanyarwanda zibe bagira gute iyawe kubiriye yanje rero nico cico ndiko ndavuga ati ni vya bindi hashobora kuba hariho abantu vraiment jewe bashobora kuba donc ngira bashatse kunigira menshi poa ya kijya gikorwa nari ariko byagenze ko indirimbo yaratoboye nanye nico ito bamvuga ati kuba yarashoye kwishikana kuri rya etape iyo hajamwe abandi ho vyari kubibindi yo abo banse bajamwe nabo vyari kubibindi ariko indirimbo kuba yarahitinze kujya hanyuma Fab Love ntayikorera amasanamu habaye ikorwa nka kijya cyasabwa yuko kitucorengana hano mu Burundi kikaja mu makungu nico nagira mbwire abariko baradukwirikirana nibaza ko ni surprise bagiriye irabaye surprise nta mu journaliste numwe yari bwakimbaza ico kibazo inkuru ya mbere igirice kuri Niyo Star TV igire cyanga kuri Niyo Star TV nibaza ko video yayo irahari nico tubona ndababwira yuko iyi 2020 hari byinshi nayibikiye 2020 hari ibintu namaje sivya bintu byo kuvuga ngo mu ndwi zibiri mu ndwi imwe video iri disponible irahari irakozwe iri dispo hasigaye gusa kigihe kigera bivanye na staff yanje uko dukorana hasigaye kigihe kigera hanyuma ndabaho umuzigo ariko cingira amatsiko y'ikibazo bwana Fab Love kuri iyo ndirimbo mbwiye yuko yakorewe amasanamu ni master irimwe aba artiste wadisinze turashaka kutucapira igicapo cy'ukuntu video imeze ndikwiyumvira eske aba bagabo bazogarukamwe aba wadisinze canke twitege iki tuzobona iki nibaza yuko nubwo ari surprise mugabo gikuru hariho byinshi ntobabwira bivanye nuko ikintu kiri muri envelope kiba kikiriyo umva rero ariko kimwe ni nziza kimwe cyo ni nziza kandi je banyitegeka ibintu vy'iki gangster bana kunyitega kibintu vyo kwisiga marabero byo kumwingohe ako sobanura imvugo uri gukoresha banyitegeka ikintu gisa n'ikirapere nyine umurapera ameze gute kuvuze labelo mwingohe ivyo navyo bikora bande hanyuma aba gangster nabo bakora ibiki umugangster musanzwe ni umuntu aba afise donc novuga gute nabana nkakujya nk'umusoda umusoda arateba agasa navyo ku buryo naho mwohurira hajya yambaye impuzu imeze gute ushobora kuvuga ati umuntu antuka n'umusoda n'umusivile urumva rero natwe iki gangster donc ni gusa nabijya bintu urumva hanyuma ukajana navyo hanyuma kandi ikindi nacu ukaba serious angerageje gutahura umengo hari habaje kubivangamwo muri rap ataraba rapper kukuvuga ati sinzi osiga labero sinzi omwingohe peut-être ko baba bimeranje jewe vraiment nase kubesha il est vrai jewe nakuze ndo rapper mu mutwe kandi kuva kubegwa kugira gute ko ivyose umuntu n'ubu ndaberewe antuka umeze neza kabisa meze bien mutipa sa neza kabisa so mugabo ikibazo kihari nuko tuba dushaka kandi gusa n'ivyo turimo rero harabandi usanga vraiment no kuri ivyo bintu kweri babimelange ngaho rero gira kajambo babwiye abo bantu baza kubivangamwe atarabarapera baza nibo batwononera kuko akenshi uzosanga d'ailleurs nk'umuhapere bwiwe si umuntu uzosangana kahatere zo kuba ari kumwe n'inkumi kenshi hajya none inkumi zikugwa nabi gafabe niyo mpamvu atandirimbo z'urukundo dukunda kumva jewe
jewe indirimbo z'urukundo ngiyamaze kubona amakolabo umuraperi ntakunda arakunda muga siyo ntuze yacu siyo ntuze yacu siyo kala yacu siyo couleur kala yanyu igomba kumera gute igomba kwamana n'abahungu igomba kwerekana ubuzima bwa misi yose ubuzima bwo mu kibano uravye hip hop yo yazananye ako nabigime nabo bagomba kuba mu kibano ntabwo kubiririmba urukundo reka simpaka baby wisiga ibintu ngaha cyangwa urire ugire gute no urashobora kugira hari amaterme mbwa ntovugira ngaha bakoresha abanyamerika cyangwa bakoresha abandi kuburyo urimba indirimbo y'urukundo mugabika ikajana na ya kala yiwawe urumva nibaza ko nica hanini mba nkeneye yuko twibwe aba rapper dutegerezwa kwikomporta nk'aba rapper okay aho nyene biragaragara ko Fab Love style aririmbamwo ayemera kandi ayiyumvamwo haruhande kwiyumvamwo ari sur n'ivyo asanzwe arimwo wayikuriyemwo na kino gihe umuntu akubonye akubona nk'umurapper ico kwiratuye tuva kuri ino sije akajambo canke message wohereza babandi baza kubiva muvuga ati hari habaza batwinjiramwo mugabo atari bo koko ni haze abamaze kumira kabuye k'abarapper bisanzwe ikibazo rero kihari mwibinyire muhagararire hip hop ego aba bantu batwivangamo jewe message nagira ndabahe iyo ubona ikintu utari kuragikora emera bariko baragikora yuko bariko baragikora sawa apanako uja kwerekana kare uri kuragikora hanyuma twagera imbere tugasha tugira ibibazo kubera wewe ati gute ashobora gusanga wewe witwa ngo umuhapera wewe ngukora hip hop hanyuma imiziki yawe ukayitanga ugasanga na mazuki ugasanga na slow ugasanga na R&B ugasanga rero ziri ahantu mu maboîte barazitambaragira gute gacu usanga babandi bakora yama hip hop yama old school acu usanga ko babobrija ngo kora nkanaka kugira tuvuze imiziki yanyu mwumva kitambika mwumva ko gira gute urumva okay wa wundi yajana ya miziki niwe yagiye ku block ibintu hariya niwe yategerezwa gukora ya hip hop bakavuza ya miziki ya hip hop nyene igatuma nabandi bose bashobora kuvugirizwa ako bisanga umenga abo bantu rabazi Fab Love ni benshi waradomye ku rutoki mu ndirimbo kubera iki hano kuri kamera dashobora gudoma ku rutoki no uvuga ati kabisa nk'akana kajiwe ndabona ivyo urimo tari ivyo kana kandi ndabona tari no presque bajya bose navuze yuko bajya bose navuze muri master bajya bose presque bose novuga yuko ni ngira muri bajya uwo bagikora umudiho wa hip hop nimba atari benshi vraiment ni babiri nimba ari benshi naho nyene sindisubire neza nimba bikunda Fab Love dusubire nk'amazina nk'atanu uvuga ati kabisa muri navuga abantu novuga yuko ashobora kuba bagikora hip hop bavuge hariho witwa Sajwise Sajwise asanzwe muri Belgique ego urya aracakora hip hop aracyayifana bisa nkaho umenga aragerageza hari igihe avanga mugabo uwo nemera mvuga ati umuntu aracyakora hip hop fresh n'umuntu bita 90 aracagwanira nubwo amazi imisi ego nubwo amazi imisi mugabo urumva yuko aracyari muri hip hop mugabo asigaye bose vraiment nimba atawundi no banibagiye aho nawe utuja ngira nawe arashobora kuba hariho geza kuyivuga cyane ayivugira witwa Desire P ariko mugana arayivugira mugabo imiziki yiwe keshi si hip hop hari gihe aravanga mugabo hari gihe akubita neza fresh hari gihe nyene n'amanuze je basi ndakunda basi umuha kangahe kwijana ugerageje kuraba kuvyaririmba wavuze yuko aravanga aragira gute mu hip hop urumva bisanzwe wewe warakora rap hari kintu rero benshi bakunda kwitiranya donc urashobora gukora rap udakora hip hop ukarapa ako udakora hip hop ugakora kuri beat zama dancehall ugakora ku beat y'amaki mugabo ukarapa mugabo utitwa umuntu uze utitwa yuko ukora hip hop Desire tumushire Desire rero kenshi akunda kurapa mugabo hip hop vraiment ni iramuroka novuga kari gake so kumuroka navyo ivyo reka tubirekera abantu mugabo ico novuga coco turakwiye kugwana urugamba tukagwana urugamba twebwe nyene none primizike bazodutumira gute kandi vy'ukuri twebwe ivyo dukora kane none wowe uzoririmba nyene mye musaba ko muja mu mahiganwa atandukanye mugabo ntimwemerana hagati yayo ikibazo rero aho kiri nk'ubu nimba ndagutumiye nk'umuraperi ejo nkangira nkatumira umuraperi aza kunenga
azavuga ati No. ivyo Fab Love Ibintu byose akora ni mu bikorwa. ivyo Fab Love Sawa. akora ntavyo nemera naja ku wundi ivyo wa wundi nawe akora ntavyo nemera ariko ubu bumwe mu baraperi butahabaye mwumva hari amahiganwa bazohava bahamagaramwe tureke kubesha muzike ziba edition zirenga ngira zitatu nitwaheba kubesha eh nitwareka kubesha abafanze bacu vraiment ibintu bizotera imbere okay nuko bisanzwe bimeze Fab Love duheraheza kandi mfise ikibazo c'indirimo twakubonye ugaragaramwo indirimbo iterambere ya Don Brighter ndetse ubona kuri kumwe n'abandi ba artiste Melison Estanishi na Alafro ijya ndirimbo ivuziki ijya ndirimbo mwayikoze mu ntumbero yihe kuko tubona kwihamagarira abarundi n'abarundi kazi kwijukira ibikorwa by'iterambere nibaza yuko icyambere na mbere kwanza turemera yuko uburundi igihugu cyacu kandi turemera yuko n'umuvyeyi wacu niyo mpetso yacu donc ava yuko ibindi byose twobikora ifoko tubanza kwibuka kwanza igihugu cyacu so nibaza yuko kuba twashoboye kwerekana ingene dukunda uburundi dushaka ko butera imbere kurusha tukerekana abantu ngene bashobora gukora ibicahe biriya kugira ngo ubundi tubandanye dutera imbere nibaza ko ni naco ahanini twadukeneye hanyuma ikindi kintu naco novuga ko ari kwerekana ya image y'ubumwe hagati mu baririmbyi hanyuma ikindi kintu naco yari ya image yo kwerekana yo gutanga message kwerekana mu bantu batandukanye bandi bakunda kwibaza yuko twebwe abaririmbyi turirimba indirimbo za zindi zacu kuri mu buzima busanzwe gusa mugabo tudashobora kwitaho kandi n'ivyerekeye igihugu tubayemwo rero ivyo byose kugira ngo twerekane yuko vyose turaba artiste bakwije condition mugabe irakunda ko mushobora kuja hamwe mugakorera hamwe ikintu kizima ikintu ciza yase nuko nta kindi nokora atari kugira gute atari gushimira Fab Love mugaduheraheza ikame ibintu ushobora kubura message uhereza abarundi n'abarundi kazi message nimba ari kubipfuriza umwaka mushasha nimba ari kugira gute hanyuma atwe na Arken hari yacu tugira gute dutangure kwiyumvira undi mu artiste dushobora kugendera bon icyambere na mbere nashaka ndabifuriza umwaka wa 2020 yuko babera umwaka uzira inzigo uzira utunenge uzira kurenganya hanyuma kandi ubabere umwaka w'imihezagiro mu vyo mukora vyose ariko kandi duhinduka 2020 duhinduke cyane dukureho ibintu vyo kwinyorana cyangwa kugira gute tugume mu bumwe nitwafashanya ushoboye tukamufasha gashika imbere birashobora gushika ejo cyangwa ejo natwe igihugu cyacu igatangwa kuvugwa nk'uko ibindi bihugu biriko biravuganga kuvyerekeye umuziki hanyuma kandi umuziki je ndifuza yuko muri no mwaka 2020 utegerezwa gufata ikibanza gikomeye cyane akawuha ikibanza gikomeye ndetse ugashigikirwa kujya bashigikira inkino cyangwa ibiki natwe umuziki ugashigikirwa cyane gose hanyuma nifuza yuko abarundi mubandanya mushigikira abarimvyi banyu bagire aba followers benshi cyangwa aba subscribers benshi bagire ama views menshi kugira ngo natwe twiheshe iteka ntaco bimaze kwa bangehe naka ngo kanaka gafite tu views dukeye kanaka gafite aba followers bakeye deja wewe uri kurabivuga ariko nawe umenye kutwengwa mu banda ati mwebwe abarundi ntimuratera imbere so rero dufashanye ibintu dukureho ivyo bintu jewe ntanzigo mfitiye muri imvyi nomwe biya byose muhora mwumva ngo naka bijya nakazi tu Fab Love nta beef ntanzigo afitaniye no mu artiste nomwe nuko nta kindi nokora atari kuvuga ati big up sana ku bana b'igihugu big up sana ku bariko barakora bakorera neza y'igihugu nta kindi tuyipfuriza abarundi kazi abaririmbye na cyane cyane mu mwaka wa 2021 atari gukora byinshi vyiza bizoshimwa n'abarundi ndetse n'abanyamahanga kandi byose birakunda mu gihe je nawe tugiye hamwe nta kindi nokora atari gushimira Arkan hariya kuri kamera nayo Edison yahoze aho bukera munyitege ku wundi mu artiste tuzoba turi kumwe bye bye ciao